Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Kaze nshuti n'abakunzi ba RPA muri amakuru twateguriye yo kuri uno w'Imana igenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Tunabutse yuko muri studio za RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Abantu barenga ibihumbi 9 niho bakozwe ko nibiza bigizwe n'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Muri abo abarenga igihumbi bakaba barataye izabo. Mugashoka komisariya ya komine Cibitoke havugwamo ibitigiri vy'umurengera byo hafungiwe. Muri kino gihe ibitigiri vy'ababa 500 kwijana nivyo vyibonekeza ku bushobozi aho gashoka kari kagenewe kwakira. Agatotezo no kuburabuzwa birabandanya kuvugwa mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi mu gihugu ca Tanzania. Impunzi 5 zo muri zone ya 17 mu ikambi ya Nduta ziranyurujwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'inondwe. Izindi zitari nke zikaba zimaze iminsi zikubitwa. Mwana makuru twabiteguye ana yandi ni mukayisase ndabaramutse nongeye ndabahe n'ikaze mw'idonito. Ndasubiye kubaramutsa reka ano makuru tuyahere muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi 5 zo muri zone ya 17 mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania zanyurujwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'inondwi. Izindi mpunzi nazo zitari nke zikaba zimaze iminsi zikubitwa buyoka n'abantu baba bihishije mu maso. Izo mpunzi zigakeka ko abo bantu bihisha mu maso ari abarundi bari kwakurana na leta ya Tanzania kugira bafashe mu kubatuza basubira mu Burundi ku nguvu. Josiane Muzaneza aratubwira idonito. Abo barundi bo muri zone ya 17 aho mwikambi ya Nduta banyurujwe nabitwa Maurice, Violeta, Toyi, Bahati na Dorokasi. Isoko ryacu rimenyesha ko batwawe mu gicugu cyo ku munsi wa gatatu n'abantu batamenyekanye gushika ubu akaba atawurasubira kuba kubita ijisho. mu zone ya 17 bateze hatazijoro banyuruzamwo abantu 5 harimo abagabo 2 n'umusore n'umama ahetse umwana n'undi mu matamwana yarahetse. Umva na mama 2 hamwe n'umusore n'abagabo. Uretse abo banyurujwe izo mpunzi ngo zimaze iminsi zinakubitwa mu ijoro n'abantu baba biyoberanije mu maso. Mu bakubitwa hakaba harimo abababara cyane kugezaho bisaba ko baja kwivuriza kwa muganga nk'uko bibandanya kuvugwa n'iri soko ryacu. ibintu ntibyoroshye cyane ku bantu bamaze gusamburirwa hasigaye n'amazone makeya. Kwa gatanu basamburirwa n'indwi uko wikende niho bataza gusambura honyine. N'ahandi mu ya 6 mu ya 17 abantu baguma bahiga baguma bakubitwa hari n'abavunagurwa. Byari hari n'abagiye kwa muganga muri MSF bamerewe nabi cyane kubera bakubiswe bagatotezwa. Nuko byifashe kabisa n'iyatari. Abo bantu bakubitwa kubera baba bagumye aho hantu babavomoreye. Rero urumva bakuvomoreye bashaka muco mugenda nabo bataba bafata utuntu tw'uduhene bakagendekanya. Izo mpunzi z'abarundi muri kino gihe zikeka ko mu bamaze iminsi babakubita hoba harimwo abarundi bakorana na leta ya Tanzania. Uko turengera yamara abatanzaniya ntibaba barinda kwimasika kuko abatanzaniya ntabwo dusanzwe tuzi, ariko twiyumvira ko harimo n'abarundi. Nimba zitaba bari mbonera kuri tapfuye mu Burundi bo abantu bari bamwe basanzwe ngaha bakorana na leta ya Tanzania na leta y'u Burundi. Kuva mu mpera z'umwaka uheze impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zibayeho mu gatotezo kadasanzwe. Leta ya Tanzania ikaba yirigwa irasambura amazu yazo uko bukeye uko bwije kugira ngo bikunde ibagondoze
bataye ku gahato. Arakoze Josiane Muzaneza. Reka twanaize ano makuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu. Ninabwiye mu ntango zano makuru abanyororo bari mu gashoka komisariya ya komine Cibitoke baratabaza ku buzima bwabo. Ibitigiri byahafungiwe byababa amajana 5% by'ubushobozi aho gasho kagenewe. Ibiheza bigatuma bataronka ico bafungura hambavu yuko batagira naho bakika umusaya. Ni nk'utubaza David Claude Mbananayo. Ubuzima ntibworoshe na gato ku banyororo bafungiwe muri ako gasho ka komisariya kari ku mugwa mukuru wa komine Cibitoke ntara ya Bujumbura. Imvo nuko muri kino gihe abanyororo bahabarizwa barenga 170 kandi ako gasho kagenewe kwakira abantu batarenga 40. Ibiheza bigatuma badashobora kuronka aho bakika umusaya nko kuri soko rya RPA mu Cibitoke rivyigana. Ubuzima bayeho n'ubuzima bubi cyane kuko bibeje cyane mu gasho bararundanye benshi bamwe baryama bagekeranye ko bamwe bagira n'ico barya abantu bagira n'ico bifuka ibintu biteko cyane abantu benshi usanga baratukuye kubera umuriro uko bicara bagerekeranye. Iri soko rya RPA riranigana igituma ico gitigiri c'abafungwa kibo murengera gushika kuri urwo rugero. Mu bikuru bikuru hakaba harimwo ukudindiza amadosi. Kenshi bavana amadosi yabo ntihuta kuko ugiye kuraba bashaka gusa nk'umufungwa afunzwe amezi 5, 6 afungiye mu gasho ka komine. Sindero kako gasho kafi gacika ibohero riko twatuzi ko aragasho ka komine ariko uno munsi ubuhinga byacitse ibohero kuko ugiye kuraba abantu bahari mu by'ukuri biratogora cyane. Abanyororo baho muri rusangi basaba inzego z'ubutungane kwikubita agashi bakamenya ko agateka k'umunyororo gategerezwa kubahirizwa nk'abandi banyagihugu bose. Kambe n'abarongoye by'ubutungane gukurikirana by'ukuri amadosi y'abantu bakaburana uko amateka bitegekanya dosi iheze bakayishikiriza sentare gacira umuntu urubanza. Ibi bintu byo kurunda abantu hamwe badashobora kuburana yuko by'ukuri doraba ingingo yofatwa. Amasoko yacu yemeza ko bamwe muri abo banyororo bamaze amezi arenga 6 bavundiye muri ako gasho. Ibiteko biri n'ingingo ya 34 y'igitabo mpanavyaha ivuga ko gufunga vy'imfata kibanza n'igipolisi garde à vue mu rurimi rw'igifaransa bitarenza iminsi 7. David Claude Mbananayo. Mu bibazo bihanze Afrika, President Ndayishimiye agiye guhangana navyo mu kiringo cy'umwaka agiye kurongora ubumwe bwa Afrika Union Africaine harimo ikibazo c'ikena ry'amazi meza gihanze abanyafrika barenga imiliyoni 400. Ivyo biri mu vyaraye bishikirijwe na Evariste Ndayishimiye mu birori byo kumushikiriza icese ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika Union Africaine. Evariste Ndayishimiye yemeje ku mwaka w'2020 uzoshika umunyagihugu w'umurundi ashobora kuvoma amazi hafi yiwe akoresheje minota 15 kugenda no kugaruka. Excellences, mesdames, messieurs, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la confiance que vous venez de placer. Banyakubahwa bafasoni namwe bashingantaye mukoranye ngaha nashaka ngaragaze umunezero mfise kubera ubwizigirwa muhejeje kungirira kandi biciye muri jewe ku bwa leta y'u Burundi n'abarundi bose. Ibigumbagumba vyanje bituma nibaza nti ndinde ngo nshobore kuyobora Afrika yose mu nzira yayo muri uyu mwaka. Ndashaka kubizeza ko Uburundi buzokoresha ubu buyobozi mu gutega amatwi atawe tubangamiye no gukorana n'uwari we wese ku neza ya bose. Ishigwa mu ngiro ry'umugambi nyafrika w'2063 rizoba ari ryo nshingiro ryacu rikomeye muri uwo mwaka w'uburongozi bwacu. Umwaka w'2026 ufite icivugo kigira giti guharanira ko amazi meza n'isuku bigegwa ko mu buryo burambye kugira ngo umugambi nyafrika w'2063 uranguka neza. Abantu barenga imiliyoni 400 ku mugabane wacu ntibafise isoko ry'amazi meza kandi abarenga imiliyoni 700 nabo ntibaronswa ibikorwa by'isukura bihagije. Abambere bahuye n'ico kibazo n'abana, abagore n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati. Mu Burundi nk'uko bigaragara mu ndinganizo yacu turateganya kwihutisha kubona amazi meza kugira ngo bitarenze umwaka w'2040 umuryango wose uzoba ufise uburenganzira bwo kuvoma amazi hafi ukoresheje iminota 15 kugenda no kugaruka.
à une distance maximale de 15 minutes aller-retour. mu ijambo ryiwe ry'imigambi n'imigabo agiye gushira mu ngiro, Evariste Ndayishimiye ntiyasize inyuma ikibazo cy'umutekano muke gihanze Afrika, atibagiye indwano yo mu buseruko bwa Kongo. Ndayishimiye yasavye ibihugu byose bihurikiye muri uwo muryango kugira ico bikoze no kuvuga rumwe kugira urwamo rw'amasasu ntirusubire kumvikana muri Afrika. Dans notre exercice de la présidence, nous ne ménagerons aucun effort en faveur de l'initiative Faire taire les armes qui incarne mu mirimo yacu nk'urongoye ubumwe bwa Afrika tuzokora ibishoboka byose mu gushigikira icyifuzo cyo gucecekesha inkoho, kubeshaho abanyafrika mu mahoro n'umutekano. Umugabane wacu ntuzotsinda urugamba rw'iterambere mu gihe cyose amasasu acumvikana mu turere tumwe tumwe nko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Sahel, muri Somalia, Sudani na Centrafrique, bikatwibutsa buri munsi ibibazo biri muri ivyo bihugu. Niyo mpamvu nsaba buri wese ari ngaha gushigikira igikorwa cy'ubumwe bwa Afrika cyo gukumira injyane, tukavuga rumwe kugira ngo inkoho ntizisubire kumvikana. Umukuru w'ubumwe bwa Afrika nzobandanya gufata ingingo zirashe nk'uwo nasubiriye umukuru w'igihugu ca Angola nk'uko yahora bigenza, kugira ngo ingufu zishizwe hamwe ziterere mu gushiraho amahoro. Comme l'Angola, afin que les efforts conjoints contribuent à restaurer la paix. Mukanya twanaliza amakuru twateguriye muyavugwa mu gisata kijanye n'imibano. Mu gisata kijanye n'imibano, abanyagihugu bo muri zone Ngoma, komine ya Cibitoke, intara ya Bujumbura, ivyabo vyononywe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye itariki 5 za kuno kwezi ntibagira icefo n'ica ruguru. Benshi muri bo ntibagira aho baba, ikitavuzwe co akaba ari inzara ibugarije. Ubu bakaba basaba leta kubagarukira ko ikibazo cabo kigashikwa mu vyihutirwa. Ino nkuru twayiteguriwe na Desire Atungimana. Abo banyagihugu bo ku mitumba ya Mahande, Mirombero, Mugimbo na Ngoma bo muri komine Cibitoke, inyuma yaho ivyabo vyononywe n'imvura ivanze n'igihuhusi ikabasiga ataco birengeje iminsi 10 iraheza ataho bagarukiyeko. Umwe muri bo arigana uko babayeho muri kino gihe. Tubayeho nabi cyane kuko amazu yarabomotse, ibintu byose birasanzara biranyagirwa, abantu bagira bakika umusaya, abana barara hanze ari kunyagirwa. Muri kuri tubayeho nabi cyane, gusembera abandi nabo bagasaba indaro mu nshuti. Abanyeshuri ntibiga kuko ibikoresho byabo byarononekaye, amakaye aranyagirwa kuko amashuri nayo nyine yaragurutse. Gufungura n'ingorane kuko benshi ubu no gusega birashika umuntu agasegereza kandi kari umuntu yarafise icyo afungura. Abanyagihugu barafise ico basaba leta kugira barabe ko bova mu ngorane barimwo zabateye batiteguye. Turasaba mu by'ukuri yuko nk'inzego n'abajejwe intwaro ko bosaba kumbura bakadutabariza hejuru kugira mu by'ukuri abantu bashobore kuronka bakika umusaya, aho bishoboka abantu baronka icyo bafungura n'icyo bashobora kwifuka. Kuronsa nk'ibintu nk'amahema abantu babomorewe nk'amazu no byo kwihuta cyane. Kuronsa abana amakaye menshi yarononekaye, nko kuronsa ibintu by'ibikoresho byinshi byononekaye mu mazu, no kubaronsa ibifungurwa kuko urubura rwarononye imirima nka yose. Tubibetse ko iyo mvura yaguye igerekezo rya 5 Ruhuhuma yahitanye abantu 3, yarabomoye kandi amazu arenga 350, amashuri n'amasengero nayo yarabomotse, eka n'imirima irononekara cyane kubera urubura. Arakoze Desire Hatungimana. Abantu barenga ibihumbi 9 nibo bakozwe ko nibiza bigizwe n'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi kuva mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2025. Biri mu cegeranyo cyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM, aho rimenyesha ko muri bo abakozwe ko n'ivyo biza harimwo abarenga 1000 bataye izabo kandi bakeneye gufashwa vyihuse. Walter Kwizera Mwidonito. Abamaze gukorwa ko nibiza birimo ihindagurika ry'ibihe nk'imvura nyinshi, umuyaga w'igihuhusi n'ibindi bangana n'abantu 9466 kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze wa 2025. Ivyo rero tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira ariryo OIM. Kubw'iryo shirahamwe muri abo bantu 9,000 aba
abababa hafi ibihumbi 2 barataye izabo baromoka baja kurondera indara ahandi kubera amazu yabo yahitanywe n'ivyo biza. Iruhande y'ivyo OIM rimenyesha ko ivyo biza vyasinzikaje abo banyagihugu vyagiye biribonekeza hafi mu ntara zose z'igihugu no mu mihingo itandukanye yazo. Nko mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine Shombo muri zone ya Gihogazi abantu bagera kuri 17 nibo bataye izabo ku mitumba ya Murago na Ramba. Muri iyo komine amazu agera ku 432 niyo yabomotse. OIM kandi rivuga ko mu ntara ya Burunga neza na neza muri komine Rumonge mu mazone ya Buruhukiro, Kigwena n'ayandi abantu bagera ku 498 aribo bataye izabo ku mitumba ya Gitwe, Murenge, Karagara, Murara n'ahandi. Aho mu Rumonge ibirasi 19 vy'amashure vyarabomotse, inzu y'urusengero nayo nyene irasenyuka hamwe n'amazu y'abanyagihugu agera ku 146. Ivyo biza ntivyagarukiye aho gusa nk'uko bishikirizwa na OIM kuko no mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Cibitoke, Mpanda no Mwisare ntihasigaye inyuma na cane cane mu mazone ya Murwi, Gihanga n'ahandi abantu barenga 1300 bataye izabo, ibirasi 20 vy'amashure bihitanwa n'ivyo biza hamwe n'inzu z'amasengero zigera kuri 10. Ikibabaje kurusha muri iyi ntara nuko abantu 10 banahasize ubuzima, abarenga 20 barakomereka. Mu kugarukira kuri iyo miryango yahuye n'ibiza, ishirahamwe OIM rikamenyesha ko imfashanyo yihuta ikenewe kugira abo bahuye n'ivyo biza bashobore kwiyungunganya no gutangura ubuzima bushasha kuko bitoroshe kuri bo. Reka dushimire Waxter Kwizera. Ano makuru tawandanize mu gisata kijanye n'intwaro ibereye, amabarabara yononekaye atagira ibicapo vyerekana aho imiduga ica, gutwara abantu barengeye abemewe n'amategeko ni bimwe mu biriko bituma amasanganya yo mu barabara agwirana ku murinzi munini. Bishikirizwa n'ishirahamwe Oricom aho rimenyesha ko bigoye bikiriko kuko abapolisi bajejwe uruja n'uruza bokingiye abanyagihugu izo manuka birabira hirya kubera ibiturire bahabwa na bamwe mu bagendesha imiduga. Kurikire Alex Nimubona ashinzwe kumenyesha amakuru mu shirahamwe Oricom. Tumaze imisi tubona impanuka nyinshi z'imiduga haba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu. Izo mpanuka ahanini zikaba ziva ku kuba intwaro ititayeho cane ibi bintu bijanye n'umutekano wo mwibarabara. Gerageje kuraba vy'ukuri usanga ico gisata kijanye no gutwara abantu n'ibintu ubona ko kiko kirakogwa mu kajagari ntangere. Aha twovuga ugerageje kuraba iyo ugiye uriko atembera nko mu gisagara ca Bujumbura urabona ko vy'ukuri imiduga itwara abantu itacibanga kurenza igitigiri cy'abantu batwaye, aho vy'ukuri uri umuntu wiyumvira ushawiyumvira uti mbega ubuzima bw'umuntu buracafise agaciro kuko vy'ukuri muri iyi miduga twita amabisi abantu basigaye batwagwa nk'indagara. Heza rero bikaba bitangaje, ivyo bikaba bimeze uko no mu gihugu hagati. Aha ikindi twovuga ni ukuba vy'ukuri usanga nka vya vyapa vyerekana aho imiduga ica, aho abantu baca bitakibaho, usanga amabarabara ameze nabi, ugasanga yarimburutse, ugasanga nta makamera canke bimwe bita amaradare yerekana ko umutekano ucunzwe mu gisagara, ugasanga ivyo ntibigikora. Aha rero nitwogenda tutavuze no kurenza umuvuduko ku batwara imiduga. Ivyo vyose usanga vy'ukuri arakajagari. Ivyo vyose ikindi nuko vy'ukuri igiturire kibiri inyuma cyane kuko usanga igiturire gitangwa ku mugaragaro. Mwishirahamwe Oricom tugasaba yuko vy'ukuri leta y'u Burundi yofata ingingo ziboneka kugira ngo umutekano w'ibarabara wubahirizwe haba mu gisagara ca Bujumbura mbere no hagati mu gihugu. Murakoze. Mu gusozera ano makuru, umugambwe CNL waraye uhimbaje isabukuru ku ncuro igira indwi wemerewe gukorera ku mugaragaro. Userukira uwo mugambwe CNL imbere y'amategeko Nestor Girgushaka akaba yarerekanye utunenge twaranze amatora yo mu mwaka wa 2025, agasaba ko bitosubira kuba mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Agira ko asaba leta gutunganya intwaro idakumira ikorera mu muco.
umugambwe SNL ubona ko ingorane igihugu gifise muri kino gihe zitegwa n'itegurwa ribi ry'amatora kuva mu ntango umunsi w'amatora no kudatangaza ukuri kw'ivyavuye muri yo kanatsinda amatora meza ashoboka mu gihe inzego ziyatunganya kuva hejuru gushika hasi ziba zigenga zikorera mu muco kandi zirimwo bose zidakumira bitabaye uko ibiharuro bitangazwa n'inzego ziyakomokako ntibishobora kwizegwa canke ngo bigaragaze ukuri kwica umunyagihugu yifuza umugambwe SNL usaba leta ngo itunganye gushasha imigwi itunganya amatora yongere ihinyanyure amategeko ayagenga kugira ngo amatora y'umwaka w'2027 atunganywe neza ivyo vyotuma amatora aba mu muco ibiyavuyemwo bikizegwa dusaba gutunganya intwaro idakumira kandi ikorera mu muco gutunganya neza bimwe biboneka igisata c'ubutunzi bishingiye ku burimyi n'ubworozi mu guhingura umwimbu no gutunganya neza politike y'akazi gusubiza akanovera inyigisho n'indero mu mashure hatibagiwe gushira mu ngiro ivyapfunditswe mu nama rukokoma yerekeye indero yabaye umwaka w'2022 gutunganya igisata c'ubutungane ngo kironke ubwigenge kandi gitunganirize bose guha amabanga y'igihugu uwo wese afite ubumenyi n'ubushobozi hatarabwa umugambwe akomokamwo ivyiyumviro vyiwe ubwoko n'ibindi vyose biranga ikumira gucukura guhingura no gukoresha ku neza ya bose umwimbu ukomoka ku butare kugira hatogwe umuturama w'ibibazo nyamukuru bihanze igihugu gushiraho ingingo ruhasha zo kugwanya no kurandurana n'imizi igiturire cicaye mu buzima bw'igihugu. Nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese maruteze yomi bakoze nabagenzanje bo mu ruganda wo kumesha amakuru bafashije mukatorokanya nibagiye abahinga b'ivyuma bo batumye ano majwi abashikira atagatotsi Hervé Niyohire nariko ndabashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu na gahwana.